Bavukanyi dusangiye urugendo turongeye kubaramutsa muri ndwi tugomba turabire hamwe ibisomwa dusanga cyane mu bitabo by'abahanuzi aho Imana ikankamira canke ikarira ibindi bihugu bituranye bihana imbibe na Israeli. Kugira ngo tubibone reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya igabane ca 2 kuva ku karongo k'8 gushika ku 15 handitswe ngo: narumvise ibitutsi vya Mowabu n'imisibo ya bene Hamoni. Ivyo bitutsi batwaguye igihugu canje, nico gituma ndahiye ubuzima bwanje. Iri niriyazwe n'umukamanyi n'ingabo, Imana y'Isirayeli. Mowabu izoba nka Sodoma, kwa bene Hamoni nabo babe nk'Igomora. Hazokuzura ibitovu n'ibiroba vy'umunyu, hacike umusaka imyaka yose. Azobangurira ikiganza ciwe ku buraruko atikize Ashuri, Niniva ayigire umusaka yume nk'ubugaragwa. Muri yo hazosigara hiryamira ibitungwa hamwe n'ibikoko vy'ubwoko bwose. Iyo ni ijambo ry'Imana. Twasomye uturongo dukenya gusa, murashobora kwisomera byose kugira ngo murabe n'ivyo byasomye. Sofoniya igabane ca 2 akarongo k'8 gushika ku 15. Mbere umuntu yobasaba, kubera ko Sofoniya ari bigabane 3 gusa, mushobore gusoma ico gitabo cose kugira ngo mubone n'ibindi tutavuze muri kano kanya. Nuko rero ibitabo by'abahanuzi byama bitwereka ukuntu Imana ikankamira ibihugu bibana na Israeli canke ibihugu bitabana na Israeli biri kure ubwami ariko buza buratera Israeli. Mu vy'ukuri Israeli kari agahugu gatoyi ugereranije n'ubundi bwami bwari bukikije. Aha twovuga nka Asiriya, manavuze muri kino gisoma duje kuvuga. Asiriya hano bayise Ashur. Twovuga Siriya bakunda kwita kandi Aramu, murazi Misiri, murazi Babiloniya, Mowabu, Edomu n'ibindi bisagara canke ubwami canke ibihugu byakandamije Israeli. Ariko iyo dusomye mu bitabo by'abahanuzi dusanga Imana ikankamira ivyo bihugu, ariko no mu nyuma igacira urubanza igihugu cayo Israeli nyene. Nico gituma bino bisomwa bigoye gusoma. Umuntu yibaza ati none Imana kikunda igihugu cayo kandi ico gihugu arico yitoreye, hama bino bihugu navyo bikaba biriko birakora amakosa, tuvyite gutyo. Kubera iki Imana icifatanya igihugu cayo kitari mwikosa ngo ijaniranye n'ivyo bihugu vyakoze amakosa biriko birayikaniriza? Muri kino gisomwa dusomye dusanze yuko umwanya wose Imana iciye ku muhanuzi wa Sofoniya iguma ivuga ngo ivyo bihugu vyose, ubwami bwose buzocika umusaka kubera ko bwakengereye, bwateye, bwasuzuguye igihugu canje nitoreye. Ariko turavye neza intumbero ya kino gisomwa, musomye n'ivyo tutasomye muri kino gice, nuko Yuda canke Israeli nayo nyene idakwiye kwijajara yibwire ngo yaratowe n'Imana, ngo niho catowe n'Imana, ngo hanyuma ikiraba gusa amakosa ibindi bihugu biriko birakora ngo yibagire ko nayo Imana ishobora kuyihana, canke ngo inezezwe n'ibihano abansi bayo bariko bararonka, nayo ngo yibagire ko Imana ishobora guhanwa. Nuko mwabonye Filisitiya, hariho Edomu, hariho Amoni, hariho Ashur. Ubwo bwami bwose kuri Israeli n'abansi babo. Ariko hano turavye neza Yerusalemu nayo mu karongo ka 15 bayifata nko kumengo ni kimwe muri ivyo bihugu nyene. Yerusalemu ku karongo ka 15 bayigeranya na Niniva. Niniva nayo ikaba ari ikimenyetso c'ahantu hari abantu b'abagome, abantu batisonera, abantu batubaha Imana. Yerusalemu rero bayisubije hasi, bayinganisha n'ivyo bihugu by'abapagani kugira ngo bayereke yuko bino
ano majambo y'Imana iriko iracira urubanza bino bindi bihugu nayo nyene Imana yabwiriye Isirayeli. Kubera ko rero Isirayeli ingana imbere y'Imana n'ivyo bindi bihugu, naho batabivuga neza ariko ako karongo mugasomye neza musanga bavuga ati wewe Yerusalemu nawe bino tuby'ibindi bihugu nawe uvyumve kubera ko nawe nturumweranda. Bitwibutsa rero yuko umunsi w'Imana iriko iravuga muri bino bisomwa ugiye kuza utazozira gusa ivyo bihugu by'abapagani, ariko kuzoza uziye na Yerusalemu yitwa ko ari igihugu c'Imana, Isirayeli yitwa ko ari igihugu c'Imana. Nuko rero inyigisho twokuramwo ya mbere niyi, nuko bino bisomwe bigoye gusoma, kuko umuntu asoma abona abahanuzi bariko barakankamira ibihugu by'abanyamahanga, ariko mu nyuma agasanga ivyo bihugu nyene igihano bigiye kuronka Imana igihindukirije na Isirayeli nyene. Umuntu rero asomye atitonze yoca yibaza ngo Imana irajaniranije canke ngo Imana irarenganije Isirayeli kubera ko ari igihugu c'Imana yitoreye. Ariko turavye neza yuko igihugu Imana yatoye naco nyene kibanganuwe n'ico gihano categuriwe ibindi bihugu igihe toba cisubiyeko, bica bidusaba rero ko natwe mu gusoma bino bisomwa dusubiramo kuraba ico iryo jambo riba rishatse kutubwira. Bino bisomwa ahantu tubisanga hose biba bishatse kutwereka yuko igihugu c'Imana co kimwe n'ivyo bindi bihugu by'abanyamahanga vyose birafise ububegito, vyose birafise ahantu vyagomeye ku Mana, bitagamburukiye Imana, iyo Mana imwe rudende ikeneye yuko ibihugu byose yaba Isirayeli n'ibindi bihugu bisaba ikigongo aho vyamenje kugira ngo nayo ibababarire. Ni ukuvuga rero Imana ibishatse kwigisha bino bihugu iciye muri bino majambo y'abahanuzi kugira ngo bose Isirayeli iba iya mbere n'ivyo bindi bihugu bize gusaba ikigongo. Ikindi naco nuko bino bisomwa bitwigisha yuko Imana ariyo iganza isi n'ijuru. Imana niyo iganza isi n'ijuru, naho bino bihugu bikomeye biba byaracuze bufuni na buhoro Isirayeli, Imana mu kuvuga iti ngiye kuza nzosige urunywenywe, iba yerekeye yuko nta muntu w'umukuru arengeye Imana. Ariko kandi nubwo bukuru Imana ntibibwerekanye kugira ngo Isirayeli nayo ivugiriza inanga mu kwaha, kubera ko nayo iba yamaze kubona yuko iri mu bashobora kuronka ico gihano kubera ko itumvirije ijambo ry'Imana. Ikindi naco kandi nuko kubera ko igihugu c'Imana catowe, hama Yerusalemu nayo ikaba yumvise yuko nayo nyine ishobora guhanwa, ariko Imana ikavuga ngo ndaje kugukiza kuko we nakwitoreye. Bica vyumvikana yuko Imana ikirije Isirayeli kubera ikigongo cayo. Ico kigongo cewe nyene kandi nico igiye kugirira na vya bindi bihugu kugira ngo yaba Isirayeli yaba n'ibindi bihugu byose bironkere hamwe ikigongwe. Bitwibutsa rero yuko urukiza ruva ku Mana naho rwaciye kuri Isirayeli gusa rugenewe no gushikira ibindi bihugu byose. Mu yandi majambo urukiza rwagenewe Isirayeli yatowe n'Imana, rugomba no gushikira n'ibindi bihugu n'abandi bantu bitwa ko ari abacumuzi kugira ngo bose bakire, kuko Imana ishaka yuko bose bakira. Nuko rero bino bisomwa ndazi ko bigoye, kuko kenshi tubisoma dusangamwo amazina y'ubwami tutazi igihe yabereyeho, tutazi ingene yagoye Isirayeli, tutazi imigenderanire bari bafitaniye na Isirayeli. Ariko ahantu hose tuyasanga, ahantu hose dusanga bino bisomwa ni kugira ngo tubone ingene Imana yigisha igihugu cayo ko catowe n'Imana, ariko ko itokwishira hejuru co kwakira uburukiza nk'ingabirano, nk'uko n'ivyo bindi bihugu nyene vyitwa ko ari ivy'abapagani navyo vyakira uburukiza nk'ingabirano nyene ivuye ku Mana. Imana ikaba Imana y'abantu bose n'ibihugu byose kw'isi no mw'ijuru. Murakoze.